ijambo. Jewe nitwa Suguru Olivier, nkaba ndi perezida wa Chambre de Commerce ya CFCIB. Nta kibazo mfise, ubwo nari mfise anashaka kukiza ibyo abakonferanse bajeje kutwereka. N'ukundi nabyo nashaka kubanza gushimira cyane ikigo Parisel sur l'initiative à dialoguer sur le défi du moment. Ni cyo birushya cyane imbere abatera intege yuko bandanya bafasha muri bishaka biriya cyane mu byumviro byubaka kandi bificiye mu bwenge bwinshi bagira ama presentation kugira bashobore gushikiriza ibyumviro ndetse n'abana bariya bashobora gutanga icyumviro byashobora kubaka muri ibi bihe dukeneye ko amareforme menshi aja mu ngiro. Rero amashimire cyane les conférenciers kubera ko bashoboye kwereka ibitari bike n'impanuro cyane cyane byo gukorwa par rapport yakoresha cyane cyane muri iterambere ry'igihugu y'abenegihugu na cyane cyane yuko n'abadandaza bonyine bafise icyo basaba. Iyo bavuze la gouvernance nivyo ari gouvernance budgétaire mugabo aussi la gouvernance pour améliorer le climat des affaires. Ko byose birajana abadandaza bafite gutanga ikori bakeneye yuko atanumwe atotanga ikori kugira ngo ibibe twita la pression fiscale bibe bike. Bikenerwa yuko rero umudandaza wese adandaza yaba muto yaba ubuciye yaba munini bose batanga ikori. Iyo kori igatangwa muri byo twita l'équité fiscale kugira ngo la pression fiscale ibe nto. Kuko hamwe bo bandanya bahiha bamwe abandi ntibariye imigambi y'iterambere igihugu yashize imbere iryoheza muje mu ngiro kandi iyo migambi ije mu ngiro muca musanga yuko ubwo buryo leta ikeneye buca buremerera bukaremera bamwe. Muri bya gouvernance rero tufashe iyo aspect imwe sur la fiscalité sur la collecte des recettes bikenerwa yuko abantu bose bariha kandi bigakenerwa yuko abatoza kori bakora bakurikije amategeko y'igihugu yashize imbere. Natwe tugaca dusaba yuko amafaranga aba yatojwe ikori dusaba yuko muri la climat des affaires haba ibintu bya gouvernance bifatiye kuri l'amélioration du climat des affaires. Cyase kuvuga iki dukenera yuko leta ishira ama infrastructure ico bita infrastructure de base, ibi by'umuyaga nkuba by'amatara ibi byo guhamagarana byatise kugira ngo badushobore gukora twabukiwe ibi bya zone économique spéciale bizamuja mu ngiro ibi bya parc industriel tubona yuko igisata kijejwe amahinguriro ubura ko katerisi yabaye ntoyi dukeneye yuko kubakwa ibindi bigo bishobora aba ama parc industriel umwemesise naje gukora mu Burundi afise umutahe wiwe ashaka kubaka ihinguriro bashobore kumurosa ahajya ubaka kandi ashobora kuronka amafacilité de base kugira ashobore gushobora kuba compétitif. Ibi rero bikorwa na leta muri dans le sens d'améliorer, dans le sens d'accompagnement aux investissements. Urumva yuko rero gutanga ikori n'ibikoreshwa iryo kori ryatanzwe na leta bikenerwa yuko umutanga kori nawe nyene abona neza ko afise inyungu kugira iryo kori aritange ibyo yatanze nawe abigiremwo akarusho kandi bimufashe mu migambi yiwe asanga arakoze. Hari byashikirijwe kuri bya participation publique iby'amasosiyete civile la société privée by'ama institution de recherche. Effectivement nagashimire cyane wo muri Cour des comptes yabisiguye neza kugira ngo abagwizatunga bashobore gutanga ikore rikwiye nuko baronka umwimbu mwinshi ukwiye. Uwo mwimbu nayo uno munsi hakenewe ibya innovation bya recherche. Uno munsi tugeze muri bimwe twita quatrième révolution industrielle bya innovation bya recherche de développement. Twebwe rero tugasaba neza dusaba yuko abakozi b'université abajana entrepreneur bimwe bya startup yuko abana bagira innovation kugira dushobore kuronka ama technologie moderne adupermeta yuko dushobora kuba competitif. Nashaka kugira ko cyane namwe yakivuze ku bintu rero bya suivi ya exercice du budget par le citoyen
ni byiza cyane ifo ko abanyagihugu babona yuko ibyo imigambi leta yashyize imbere iyo migambi ikirarangurwa kandi ibyo basabye kuri kubaja mu ngiro. Kuri iki rero nashaka mbwire abakonferanse hari ibyo bavuze byerekeye by'ama PCDC. Mu bisanzwe umwenegihugu ateza gutanga icyo yifuza kuzokorwa mu migambi biciye mu makomine, kuko amakomine niyo ya mbere aje imbere uvyerekeye guteza imbere umwenegihugu. Muri PCDC rero ni uko ata umwenegihugu asimbwa kuva ku mutumba agashikiriza icyo yifuza ko leta yomukorera. Ivyo rero ivyo rero barasavye biraheza bakabishira hamwe byose ku mitumba ya rusansuma, hanyuma bakabishira mu gitabo kimwe ca PCDC. Abenegihugu rero bateza guterera kuri ivyo by'imigambi muri PCDC kugira ngo imigambi baba bashatse bashize imbere ishobore kuranguka. Nagomba rero cyane nongere sigure kandi sabe ibintu bikenewe byankenerwa byihuta. Icya mbere ni uko amareforme aba akenewe, les réformes annoncées haba gushirwa mu ngiro la mise en œuvre des réformes zikenewe. Hari amareforme nk'ubu ariko araja mu ngiro ibya digitalisation, kuko digitalisation izofasha cyane muri amélioration du climat des affaires, yongere ifashe muri bya gouvernance. Hari ibindi bihari by'amareforme by'amadéclaration fiscale en ligne, amapide de paiement en ligne des impôts. Ico ni ikintu kizofasha cyane kugira ngo la gouvernance y'ameliyore, kugira ngo umugwizatunga ashobore kugira déclaration fiscale yo gutanga ikori atariwe arahaguruka ngo agende gushika kw'irobera, ashobore kuriha amakori yiwe atiriwe araja mu kigobera, hamwe ata contact physique iba hagati y'umugwizatunga n'umuaja obere, uko iyo abantu bagenda barabona kenshi niho nibyo bintu bya mauvaise gouvernance bishobora kubaho. Nivyo byagiye biramo mu bihugu bindi bya Singapore, bya Maurice n'ahandi. Il faut tuja muri digitalisation kugira ngo iyo politique ya digitalisation ije mu ngiro bidatevye. Cyo kimwe n'ibya facturation électronique. Nagomba rero niba narangira sabe ko ibi by'amareforme abari yankuru nk'uko twayiro bakubona yuko ibanki inkuru ya Repubulika hari amareforme yamaze kwanosa kandi ariko aja mu ngiro. Ibi byo gushira ku rugero rumwe bya taux de change, rapprocher des taux de change, ibi bya de change, ibi rero bikaca bijana n'ibya discipline budgetaire, ibya discipline, ibi by'amareforme fiscale n'ibindi. Nagomba imbere yo kurangiza ntange impanuro cyane cyane kuri ibi bya société civile. Ni byiza yuko société civile itanga impanuro kandi bagakurikirana kuri kuyagenda. Mugabo Burundi comme tous les autres pays africains aujourd'hui, murazi ko turasubisa amashoke exogène muri bintu bya climat, bya changement climatique, amashoke économique, byavuye muri bya Ukraine n'ibindi, hakaca haba rero bya Covid. Ni byiza cyane yuko haba rero débat contradictoire kugira ngo les efforts conjugués de part et d'autre bashobore guterera bitagoranye. Mugabo nashaka kuvuga yuko des fois hari dérapage. Il est très regrettable qu'une organisation de société civile burundaise, témoin de notre histoire tragique, use un langage aussi vulgaire, violent et méprisant. Ndagaragaza système cyane. Iyo umuntu afite icyo birashikiriza nta kibuza ko agira des investigations approfondies, akabaza akaja kuraba abo bantu akeneye kubaza, atiriwe araja mu bintu byo kuvuga amajambo atari meza. Ivyo bintu byubaka, ivyo bintu bituma abantu bakora bashyize umutima hamwe kandi bagira ukumvikana. Secteur privé irafise ibiri kirakora, abantu les hommes d'affaires barafise ibiri barakora kugira ngo bajigire iyi situation d'inflation importée, ariko ibiciro biriko biraduga ku masoko mpuzamakungu. Mwarabonye mu gihugu ca Kenya ariko bade manifestation ibiciro biriko biraduga. Ibi rero abagwizatunga bakwiye gutera intege. Naganda babwire ko hariho muravye mu ma base de données des informations igihe imbere ya crise 2015
le niveau d'investissement direct étranger twari autour de 350 millions de dollars. Haraba crise birakorwa dushaka ku miliyoni umwe w'amadolari. Mugabo les hommes d'affaires burundais, le secteur privé burundais a continué d'investir, a continué à prendre des risques. Baratanga akazi mu madomaine atandukanye, mu mabanki, mu assurance, mu mayinisi. Au lieu de les encourager, abantu bakaza kuvuga ibintu qui décourage le secteur privé. C'est une parenthèse, si byo nashaka gushikako, mugabo bidufashe kubaka kugira ngo twese mu munsi turabadara muri direction. C'est l'imana, la vision du gouvernement n'est pas différente de la vision de la société civile aujourd'hui et du secteur privé. Nous avons la même vision, nous avons le discours à partir de la haute autorité du chef de l'État, où maintenant nous avons la même vision qui est claire, où on doit arriver. Maintenant c'est la question, comment est-ce qu'on va arriver à avoir des résultats. Il faut de profiter en dynamique et en environnement pour qu'il y ait un autre travail à nous, des